Ategekanya ikirere yo kuri w'Imana igenekerezo rya 2025 Rusama 2025. Ejo mu gitondo hatekanywa ko azokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara za Bururi, Mwaro, Rutana, Gitega, Muramvya, Ruyigi, Karusi, Muyinga na Cankuzo. Ahasigaye hatekanywa ko azoba ari kirere kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazoba ari mu ntara za Bururi, Mwaro, Gitega aho ipimo zo kidogera Celsius 13. Ku muhingamo hategekanywa ko hazogwa imvura mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Mwaro na Muramvya. Mu ntara za Bururi, Makamba na Gitega hatekanywa ko ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahasigaye hatekanywa ko hazokwaka izuba hacemwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi izokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoye kwidogera Celsius 27. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 rirenge isaha 12 zibura iminota 2 zo kumugoroba. Akaba ari ngagaruke amakuru ategekanya ikirere yo kuri w'Imana mwateguwe n'ikigo Ijebu yari Fiona Tyoginka ayabashikirije naho utaha.